hariho ikirundi hakaba ikinyarwanda bene izo ndimi barafise ibihugu hariho Uburundi hakaba u Rwanda umunyarwanda arakwica heza kukwica agacarira ngo niwe bamwishe kandi we wapfuye ni ibi rero byo bagira baraza bakica abantu bagacabiriza ngo babishe kandi aribo bisha abantu hari umunyarwanda yasanze inbox yatumwe na Kagame hari muri Novembre 2024 mimi nfai business na Paul Kagame mimi nfai business gari na Paul Kagame naka n'umuhutu wo mukayanza naka n'umututsi birababaza none wewe ko wahunze 2015 wahunze uri kurasaba yuko hashigwa mu amasezerano y'Arusha yubahirizwa none ko iyo bageze kuyubahiriza ko mucamurira ndibuka muri Zaire nari umwana twarahunze hari abantu bicisha imigano bakamucumita imigano umuntu uzokumva agira ubwicanye mwene ubuzomenye umutipe ko ari umunyarwanda muzorabe n'abasirikare b'u Rwanda cyane babafise ubufuni mu Rutana niho hari ikambi y'abanyarwanda bahunze 59 bashikiye mu Rutana hari n'abandi bategetse kunywa amaraso y'abagenzi babo bahejeje kwicwa hari n'abandi bategekwa kunywa amaraso y'abagenzi babo bahejeje kwicwa aha turi mu Rutana ahari inkambi mubaze abantu nimena babwira ati uno munsi hari abantu bagomba kugira umunwa muremure kugira amateka yabo ntituyavuge izi munzi tuvuga uno munsi ubu nibo batwara igihugu cy'u Rwanda nibo bari barahunze bari bararahiye bararengwa yuko batazigera basangira ubutegetsi n'abahutu uko niko biri abahutu bo mu Rwanda nuko biri Dernièrement naragumvisha ikiganiro cinge na batipe 94 bari kumwe na vice president ico gihe Paul Kagame bapanze ingene bazodestabiliza Burundi mu gihe cyose buzabutwarwa n'abahutu impunzi z'abanyarwanda zarabica bigacika impunzi z'abanyarwanda mwumvise rero zamu z'abanyarwanda zarabica bigacika ibi nzobazanira proof nzodugayo mu Rutana vuba uwari kwisonga ryabo n'uwitwa Nyaruhirira Alphonse yakora muri Bukemba n'ubu nyene muri Bukemba jenzojaye bene wacu mane bafashe bakaca bajangaho Dr Bizimana akavuga neza yuko ngo abishwe nabare bateye kudeta aba bana banyowe bari ari babisi bakabakoza ibitoke bari bakoze kudeti yaye ndabona mukije musi bakunzi basimbizi uno musi nundi munsi udasanzwe na yandi mateka kandi ishimye kandi kuba subiye kubana namwe kuno musi udasanzwe murazi neza yuko aha nabemereye yuko ari ahantu abarundi surtout abantu bumva runo rurimi bazoza barigira surtout kukuri ko ngaha mu karere novuga yuko abantu benshi birengagije ukuri ko apana kwa kuri atana preuve nimwe hari apana kwa kuri ko abantu usanga bikwegera ko ugasanga amateka bariko barayandika ukwawo ainda bahereza ukuri atari umuntu aza ngaho nkuko twabibonye dernièrement naraberetse umutipe yitwa ngo ni Dr Bizimana wo mu Rwanda ashobora kuza imbere y'abanyeshure imbere y'abaki akarogesha abantu ukuri ari we wenyene afitiye ivyemezo bisigura yuko wenyene nabiwe nabo bari kumwe bagiye muri laboratoire bararema ukuri kuko burya niyo mpamvu muzorabe kenshi muri sentare arabona kunda kuvuga ngo la vérité ngo je dis la vérité niyo mpamvu la vérité mais pas la réalité rimwe hari ukundi kuri nyene usanga ari ukuri nyene abantu bagiye barafonda mugabo wagenda ushoboye kubijya neza mu miji ugasanga nukuri nyene ko abantu biremeye kugira bazokwikwegere ko inyungu zabo niyo mpamvu rero maze kubona yuko hari abantu bari baragereza kuroga abantu surtout kubera byinshi bica kuri zimbuga twese dusangiye twese dukoresha naciye mpaguruka ndababwira ati sishobora kwemera yuko abamwe baruko bamwe baramaze gutahura yuko ururimi umunyarwanda avuze umunyamurenga arumva umurundi arumva aho muri Kongo ngaho hariho nuzenga nini yacha community nini yacha y'abakongomani y'abarundi kandi bo batakibazo na kimwe bateje muri Kongo n'abarundi benshi ngaha muri plaine meme n'abafurero benshi baba bazi kirundi baracumva saho honyene gusa ugiye no muri Tanzania
aha za Kagera nambari Kagera zangara zande umanutse hari za Kigomaho aho se ahantu parti nini ya cyane Tanzania hano ihana urubibe n'u Burundi ikirundi baracumva ikinyarwanda uvuze barakumva mu Buganda hariho parti nini bavuga ikinyarwanda barabumva rero iyo turi muri abo abantu rero bene izo ndimi kuko hari ikirundi akabika ikinyarwanda bene izo ndimi barafise ibihugu hari u Burundi akaba u Rwanda bisigura iki iyo umuntu umwe yahagurutse akagomba gutanga version yiwe ifise n'ibindi byemezo vyiwe wenyene yagiye ahantu aritegurira akabyandika akagenda no gushiramwo n'ikindi gihugu mpagurutse nga kubera mu byo abanyarwanda bigisha ntibashobora kugira ivyo bavuze batavuze Burundi rero cy'abanyarwanda rero ndakunda hypocrisie yabo ndakunda uburyarya bw'abanyarwanda umunyarwanda arakwica agacaza kwiriza ngo niwe yakwishe ngo niwe wamwishe umunyarwanda arakwica yaza kukwica agacarira ngo niwe wamwishe kandi we wapfuye nibi rero byo bagira baraza bakica abantu bagaca biriza ngo babishe kandi aribo bisha abantu muravyumva nuko bameze rero iyo mikino rero y'abantu bama bakeneye gusaba gukubita bo ntagire replique cyane ushoboye nawe ni kubatabira ntubatabire ivyo twavuze ati pour le moment trop c'est trop aho twihanganiye ni kera dufise ukuri dutegerezwa kugutanga uko kuri kandi rero kenshi rero ukuri kurababaza mugabo rero burya iyo urinze wemera ukuri ubugomba gukira ugiye kwa muganga ukamubesha ivyo ugwaye kwagenda kumubwira ntumubwize ukuri ndamene ku mutwe urumva acavura uwo mutwe paracetamol mugabo utamubwiye ukuri urumva rero mutama rero burya ejo mwijoro byaragenze uko narahinyagaye maze guhinyagara ntangura kumva hashushe hatangiye gushuha mu nyuma ntangura kumene ku mutwe urumva hariho guhinyagara ari byo byatumye ubumene ku mutwe rero utamubwiye yuko iko kumene ku mutwe kwatanguye ari uko wahinyagaye ukamubwira gusa yuko umene ku mutwe aza kuvura uwo mutwe ngene umenetse utamubwiye ahandi wahinyagaye niyo mpamvu burya ukuri kurakiza kubera uravuga ati ninamubwira yuko aho nahinyagaye araza kuhafyonda mbabare nanjye sinkeneye kubabara ugasanga aho hantu warashaka byaraheze ibyaho mugabo byagiye biribika ahantu bica bideclenche umutwe muganga ca yivurira umutwe ntavure ahandi fendo handi hagaca kwica kubera iki muganga utamubwije ukuri rero no musi rero jewe simbizwa se mavumba nabemereye kuza ndabaho ukuri dernièrement kuri ku marezo yanje yaba kuri Facebook yaba kuri Twitter narapostinze umunyarwanda yansanze inbox hari umunyarwanda yansanze inbox yatumwe na Kagame hari muri Novembre 2024 ndavyibuka Novembre kona nisigaje iminsi miki umufasone wanje yibaruke amaze kubona zino ntambara ndiko ndagwana ko mwibuke neza yuko ayo mezi musubira inyuma muzosanga hari niho bari batanga twe twari bwatangure natwe bwe kuza ko replica neza bari bo bagikora bariko baratiyoza igihugu sinzi mugende kuraba nkama muzokumvirize nk'ibintu umutipe twashimamanda azavuga ubu ibice ijana kwijana cyangwa novuga nka 9% y'abantu bamukurikirana genda murabe n'amakomantere yiwe n'abanyarwanda abarundi twaramaze ko badeconnecta kwa Chimamanda nta murundi akiraho ibintu Chimamanda yandika kubera baramaze kubona yuko Chimamanda ari umukozi ari umucangero barabibonye neza n'ubu kandi niko Chimamanda niko ndara ibintu vyawe kugira nze arabaza ati ngo ngaho itomate zigugwa ngahe bakamubwira ibiciro byo mu Rwanda amage gugwa ngahe akamubwira ibiciro byo mu Rwanda bisigura yuko abarundi bose baramaze kumuvako baramaze kubona yuko ari umwe nawe ari umurozi mu bandi kandi murazi yuko urugamba muribuka yuko mwatanguye munwanya ndiko ndabereka mu bwo bwa Chimamanda naza amazina mwanye ntabwo tumutipe n'igihururu iyo zira ndibaza mwese muragibuka ni igikoresho igihuru ni kiba ari igikoresho cy'abantu umurozi akaza yitwaza ngo abakozi b'Imana kugira ronke attention yiwanyu hama mu nyuma gacatamwe ibombe yatumwe yarungizwe reka ndabereke ino proof uyu mutipe yitwa Coach Gael mwese muramuzi mu Rwanda nta numwe atamuzi mu Rwanda yitwa Coach Gael
reka ndabereke ni video na postinze ndayiplayinga ngaha ni video na postinze muce mwumva na comment nashizeko mwumve Nyaruhirira Alphonse tuzakora nzakugira murabe Coach Gael nandise kuri Twitter yanje mvuga ati nta business je Mavumba no kurana Paul Kagame atumvikana na Neva umunsi Kagame yashatse ko dukorana deal azokumve ivyo Neva amusaba abo azotuma bose nta numwe azombona ni murabe ivyo namubwiye muravyumva so mwese murumva neza yuko najewe Mavumba uko bashimamanda bakora uko baskovia bakora uko cha gitipe kitagira indero kimwe beba kitagute Kasuku bajya bose Coach Gael niwe ari mu bafise deal yo kubajera ko najewe yari yandondeye ngo dukorane ngo deal nkuko mubibona mwabonye muri message ngo dukorane ngo durire Kigali yaranze message arayifuta bene wacu murabona umuntu itwa Coach Gael yambwiye ngo ashaka dupange business yo business ashaka dupange nginga yacyayifota yaramye ngo durire Kigali urabyumva kubera ubu rero namaze kubona rero iyi inamba ni nambaye sawa umuntu ariko arandondera je ngo dupange ivyashara je business nogenda gukorera i Kigali ni business nyabaki mumbe business jewe nogenda gukorana mundabi yo business yashaka n'uyu ngaho uyu mimi nifai business na Paul Kagame mimi nifai business gari na Paul Kagame jamutumye uyu ngo je ngo dupaye business jewe nibikunda jewe ndi Murundi umunsi abanyarwanda bagarize kuze barivanga mu by'abarundi tuzopanga business siku iyo fresh bitivanga tangorane ivyo basabwa poa mu Burundi dushobora abanyarwanda bashobora kuza mu Burundi n'abarundi bakaja mu Rwanda aho twopanga business tubona neza yuko imigenderanire imeze neza mugabo mugiye ibintu bikimeze ukukuri nta business nimwe dupangana abo bashaka kungatura kubera abajama urabaze ko nazambwa zikaze imbwa yisanze wawe nikuga cyane hariya mana rakura mugabo wiko hapa ni mu ambassade ambassade rero ngaha rero business mwashaka ko je dupangana na mwebwe no abantu baza bavuga ngo simbizi ibi ndabaha proof nkaba ndamubesheye mu mubaza ati uko nuko rero jewe ndumwana w'igihugu dusatirira nganye hama Imana bandanye bafasha mu bandanye mudukurikirana ku mbuga zacu zose Imana bafasha Coach Gael murazi abamuzi muramuzi mu Rwanda ijya nimero ni gwiwe apana vya bindi byo guca gauche à droite namubwiye ati negatif ukeneye yuko jewe ndiringa na Kagame ibikunda mwe ni mudiring je mu badiringa na Kagame gisho kugambanya igihugu kimpereza amahoro kimpereza umutekano kimpereza ukwisanzura kimpereza jewe ubu ndashobora no kurara mwibarabara ndarara mwibarabara free nta no kujugwara jewe hari umunsi nigeze gutaha mwijoro nari mvuye mwijabe umupolisi yamerekeje gushika aho ngiye aca risubirira inyuma ko mu Burundi yameze rero uno munsi rero ikintu nyamukuru ari nkeneye kimwe mu bintu bituma ndababwira yuko ari uburozi reka ndabumvishe ngo n'umwanya muto tu mwumvirize ivyo abanyarwanda badukoreye mbwa muri kahise ndo mutaelewa uno munsi munyangane kwandi ko ndakoresha ton imwezi ko mazi iminsi nshavuye cyane reka mwumve icegeranyo cya Severe nababwiye yuko twebwe ngaho no munsi tubahereza ibintu bifise n'amaproof apana vya bintu by'abantu bavuga
ibintu bifise n'ivyemezo bimwe ugenda Severe imaze imyaka igenda ku muryango Severe yabayishijwe n'amasezerano y'Arusha ibi bintu mubona by'amakota by'abahutu n'abatutsi biri muri constitution nivyayazwe ko n'abakunda Burundi kubera abarundi twebwe turemera neza yuko mu Burundi haraba ingane z'amoko izo ngane z'amoko aho zatugejeje zatumye abarundi bagenda baricarana baca barashinga ingene amoko yose azosangira ubutegetsi baca bongera kandi banashinga umugwi Severe wo kumenya ukuri no kurekurirana babwizanya ukuri je vyagenze uko uruko kuri rero niko ngomba rero ndabahereza ngaha hama ikigira kabiri ari abantu bumvise bajya bakomiseri bo muri CNDH bariko bavuga ati naka n'umuhutu wo mu Kayanza naka n'umututsi birababaza none mwebwe cyanababaza ati none wewe ko wahunze 2015 wahunze uri kurasaba yuko hashigwa mu amasezerano y'Arusha yubahirizwa none ko iyo bageze kuyubahiriza ko mucamurira n'amazerano y'Arusha sivyo nyene hagazeko burya amasezerano y'Arusha ntiyabaye kubera abahutu n'abatutsi reka rero amasezerano y'Arusha ashijwe mu ngiro bene wacu mwibuke neza yuko ibwirizwa shingiro ryarahereza ububasha n'amankenguza amateka yuko biva mu ibwirizwa shingiro mwaravyanse ko bivayo rero ni mupoesha amasezerano y'Arusha kurikizwe amasezerano y'Arusha kubera inzego z'igihugu inzego kubera kera ivyamoko vyakora mu nzego za leta cyane cyane je nashobora kugenda mu gipolisi bagaca bandaba gushobora kuba ndi kw'ishure atuno mwana bakamuraba mu jisho mu maso bagashashira ko i canke u bagaca bamenye bagenda kumorienta mu mashuri adashobotse canke undi bagaca baruhinka abanyeshuri atanubwenge bagira mugabo motive no kubera baba mu bwoko buhwanye n'abantu bafata ingingo mugabo uno munsi rero ahafata ingingo hose bashiza abantu butipe bamoko niho aho nyene afata ingingo no haba abahutu n'abatusi kubera umwe ni yakurenganya undi arakurenganura ntimwibaze ngo namacakubiri samacakubiri na gato twebwe aho twibera mu gihugu twebwe ngahandi ma service yigenga namwe ubwe mwibare nibazokubaza ngo n'umujyango n'umututsi cyaje kuri station giye kuipomo ebana twese dupambanira hamwe hose ni mamoya ivyo rero vy'amoko bifise iyo surtout ahantu rafatigwa ingingo zimwe zo tumuntu agenda yidoga kugira ntibagende bitwaza ngo nakiriwe n'umuhutu yamereye nabi cyangwa nakiriwe n'umututsi yamerewe nabi ubu izo nzego zose tuzibonamwo urwego rw'igihugu kubera turimvamo yuko abantu bose baserukiwe so reko ndabumvise kano kantu gato hama munamwe muraza gutahura impamvu baba badutera induru badakenda yuko abarundi bamenye ukuri munisikirizi ikinshegero cya Severe nko mu ntara ya Rutana cyane muri komine Bukemba hari abavyeyi bategetswe kurya inyama z'abana babo bokejwe babakoza ibitoke by'ibisahira baje bikoreye abana bategetswe kurya abavyeyi nko mu ntara ya Rutana cyane muri komine Bukemba hari abavyeyi bategetswe kurya inyama z'abana ahantu hose muzokumva ibintu mwene ibi araba type bambwiye ati twebwe muri Kongo ndibuka muri Zaire nari umwana twarahunze hari abantu bicisha imigano bakamucumita imiga umuntu uzokumva agira ubwicanye mwene ubuzomenye mu type ko ari umunyarwanda muzorabe n'abasirikare b'u Rwanda cyane babafise ubufuni n'abantu batipaje bati muzorabe hano na match nigeze kubona bari kuri stade Mengo sinzi n'ibihano ko ibintu byabaye bari bafise ubufuni n'abantu bica nabi n'abantu ubuntu batabwo bagira urinze wumva umuntu aguteye gufata umwana wawe umujye mu Rutana niho hari ikambi y'abanyarwanda bahunze 59 bashikiye mu Rutana hari n'abandi bari mu Cibitoke aho hose nzofata umwanya ngende kwatemberera kugira izi témoignages izi nizahawe umugwi Severe najewe rero ubwanje hari abatama bambwiye ati baranyeretse mu Cibitoke umengo kuri seti ahantu hari kambi y'abanyarwanda muri no myaka nzojayo vuba naho se za Rutana nzogenda gukora ya vlog kumwe nigera kugenda gukora vlog ndabereka ingene abanyarwanda batinya barundi muravyibuka ndi kuri frontiere yuko naberetse ko ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda atamunyarwanda numwe bakumupaka mu geto y'abarundi naho urubibe ruri umurundi abahari narabiberetse reka ndabumvishe rero abanyarwanda abaribo ivyo bakoreye abarundi mu 1972 mwumve ubwicanyi bubi cyane ingene bajya abantu bategeka abantu babaje babakoze ibisahira umviriza babo bokejwe
babakoza ibitoke by'ibisahira baje bikoreye. Hari n'abandi bategetswe kunywa amaraso ya bagenzi babo bahejeje kwicwa. Hari n'abandi bategekwa kunywa amaraso ya bagenzi babo bahejeje kwicwa. Aha turi mu Rutana, ahari inkambi mubaze abantu nibena babwira ati uno munsi hari abantu bagomba kugira umunwa muremure kugira amateka yabo ntituyavuge. Izi mpunzi tuvuga uno munsi ubu nibo batwara igihugu cy'u Rwanda, nibo bari barahunze. Tuyibutsa yuko meme na Premier Dame y'u Rwanda yari impunzi y'umunyarwanda iri ngaho. Muvyibuke mu Burundi twarakiriye impunzi z'abanyarwanda. Mumve rero 72 kubera izo mpunzi narakoze ikiganiro ngaha ndabereka ingene izo mpunzi z'abanyarwanda bari impunzi z'abantu banse gusangira ubutegetsi n'abahutu bo mu Rwanda. Uko niko histoire iri, muzo birabe neza. Ari nayo mpamvu meme ni 94 igihe Habyarimana yaravuye kwemera gusangira ubutegetsi nabwo byarangiye nawe ne bamwishe. Avuye mu masezerano, bavuye mu biganiro, avuye no kwemeza ati ubu bagomba baze muri leta. Bari bararahiye bararengwa yuko batazigera basangira ubutegetsi n'abahutu. Uko niko biri abahutu bo mu Rwanda, nuko biri. Dernièrement narabumvisha ikiganiro kinge na batipe 94 bari kumwe na vice president ico gihe Paul Kagame bapanze ingene bazodestabiliza Burundi mu gihe cyose buzabutwarwa n'abahutu. Munisikirize sasa. Mugana narababwiye yuko uno muzu Burundi nta bahutu batwara, Burundi atwara amoko yose kubera uri president icegera cyawe ntimugutegezwa gusangira ubwoko kugira ingingo muzifatire hamwe neza. Nuko bimeze haba mu gisodo no mu gipolisi. Ndacabandanya. Onyene mu ntara ya Rutana. Impunzi z'abanyarwanda zarabica bigacika. Impunzi z'abanyarwanda mwumvise rero zampunzi z'abanyarwanda zarabica bigacika. Ibi nzobazanira proof, nzodugayo mu Rutana vuba. Uwari ku isonga ryabo n'uwitwa Nyaruhirira Alphonse yakora muri Bukemba. N'ubu nyene muri Bukemba jenzo jayo. Bukemba aracyabaho. Niyo uvuka Bukemba. Nyaruhirira Alphonse iyo zina riravugwa cyane hari. Ryari izina ry'umunyarwanda yisha abantu muri Bukemba. Mesherzana. Nyaruhirira Alphonse Nyaruhirira Alphonse yari umunyarwanda kubera ico gihe abatipe bavuye mu Rwanda kubera bari banse gusangira ubutegetsi n'abandi baca bazanga leta yari ihari yarabashize no mu nzengo bamwe yarabagize abajandarume abandi twakuze harabigisha benshi abanyarwanda batwigisha hari n'abandi bamaze kuba abarundi gusa bafise n'indangamuntu. Ibyo nivuzo bigarukako abo banyarwanda b'impunzi umugwi Severo vuga mwibuke ko bakoza kabishe muri Muyinga muri komine Mwakiro no mu Kirundo. Imuyinga komine Mwakiro no mu Kirundo abo banyarwanda. Ibi byose rero babatera induru i Burundi hari abayobozi ngo bakoze genocide kugira nituvuga ivy'iwabo. Vyose birahari, amazina arahari n'amafoto arahari y'abo bantu bose vuba cyane. Ejo hirya ejo narabemereye yuko ngaha nibo babihisemwo, murabizi nibo banyihamagariye naberetse ivyo umutipa akamamagara ngo duri Kigali kugira bangirire nabi. Bene wacu uku kuri genda murondere muri Severe umuguje juku no kurekuranira w'abarundi no kunywana no kurekurira. Commission Vérité et Réconciliation uyu washizweho n'amasezerano y'Arusha, amasezerano y'abarundi. Mugende mumenye ukuri mu ntara ya Rutana cyane ibuke ko bakoza kabishe muri Muyinga muri komine Mwakiro no mu Kirundo. Bene wacu vuba cyane iyi dossier murazi kumaze kubazana ngaho utuntu twinshi. Mugabo iyi yabacu bishwe n'abanyarwanda, abarundi bagomba kumenya ukuri bace banatahura n'impamvu abanyarwanda batwamiza mu kanwa kabo kugira ukuri kwabo kw'ivyo badukoreye kabishe. Babonye abarundi barinumiye gushika no munsi abapfuye 72 ntibararonka gutungana. Hari n'abataraganduka batazi n'ibiziga by'ababyo babitaye. Imana ibafashe bene wacu, Imana ibafashe. Bakaca bajangaho Dr Bizimana akavuga neza yuko ngo abishwe n'abari bateye kudeta
aba bana banyowe bariwe ari babisi bakabakoza ibitoke bari bakoze kudetiyaye. Uno musi tugomba kubana, tugomba kubaho tuzi mu banyi dufise. Mugabo wa Bariki abakunda ivyo ncisha ngaha mbandaye mubwira abantu izo nimero nshira ko nimero ziwanje kuba afise amakuru ariyo yose, surtout nk'ibi 72 ufise amakuru n'amapreuve aze kunyandikira. Hama jewe nzokiporta volonté, nzoduga nzogera ahantu hose habere ayo mabi, ibintu byose bija habona. Imana ibahezakire.